Hari umuntu yanangaje aravuga yuko Bibiliya ari Imana, ariko nagenda kubwiza ukuri yuko Bibiliya atari Imana. Hariho Bibiliya hakaba n'Imana, kandi Imana yabayeho ata kintu na kimwe kirabaho, kuko Imana niyo yaremye ibintu byose. Nta hantu na hamwe turasoma havugwa yuko Imana yaremwe, no, ariko Imana niyo yaremye ibintu byose. Rero Bibiliya ntishobora kuba Imana, kuko ibivugwa muri Bibiliya byakozwe n'Imana. Hari Imana hakaba na Bibiliya. Bibiliya imeze nka karya kamenyetso uriko uratwara imodoka kakwereka iyo ugiye, hagaca haba muhemu yera akaba ari we ari barabara rigutwara iyo ugiye. Rero mu by'ukuri abantu turakwiye kumenya gutahura iyo modoka ibiri mw'ibarabara iriko iragenda iyo igiye, ni wewe uba wizeye Kristo, ukurikiye Imana. Rero utegerezwa gukurikira ibarabara kugira ushike iyo ugiye ntuzimire. Ariko mu by'ukuri Bibiliya si Imana, kuko nubwo yisegura ukayisegura uryamye, abadayimoni barakukubita baragutera, abadayimoni barakubangamira barakugirira nabi, kuko ntawe uba utandukaniye n'umusoda afise inkoho ariko atazi kuyirasa. Mu by'ukuri Bibiliya si Imana. Utazokora n'iryo kosa yo kuyisenga, kuko Bibiliya si Imana. Ahubwo uzuyisome ikurongore ugere ku Mana, umenye Imana by'ukuri. Umuntu yanditse igitabo ntaba ari ico gitabo. Hariho igitabo hakaba n'umuntu yanditse igitabo. Kugira umenye umuntu yanditse igitabo neza, utegerezwa kuvugisha nyene kwandika ico gitabo kugira umumenye rwose, kuko igitabo hari ibintu byinshi kitakubwira kuri uwo muntu yacanditse. Rero reka tube maso kandi dusome Bibiliya tahure, kuko buri muntu wese zina kiremwa muntu uburenganzira bwiwe bwo gusoma Bibiliya. Nta bantu bagenewe kugusomera, no, Bibiliya ni y'umuntu wese.